Reka je sindi sugi. Nuri sugi. Oya ndamaze konja peki. Hello, welcome again. Ni sawa reka mbande ndabashimira mwese mukurikirana ibigeno bya Buja Hit TV. As a classic niryo zina ryanje mwese murarizi ndabakunda sana murabizi ko dukundana sana je ndabakunda sana murabageze sana reka ndabashimire cyane kuko mubandanya kuba muri benshi cyane muri kumbwira subscribe like na share kuri comment kuri channel yacu ariyo yanyu Buja Hit TV. Je vous aime beaucoup murabizi. As a classic behind the camera ni Scott niwe arabyifata neza cyane uno musi rero nkuko mumbona ndi ahantu amazing twaje kurondera muri vyitwa B-Face mwese murabizi B-Face on the floor B-Face on the floor B-Face on the floor rero B-Face amakuru ndamufitiye nuko hari umudada yajava hanze umusista yajava hanze ariko rero amakuru avugwa yuko uyo mukobwa yoba ari wasohokana na B-Face B-Face ngo yaje kuramutsa uyo mudada ahaba aha rero ni hehe mana yanje bari muri mukinanira sinzi reka kwanza ndamutelefone ndamubaze B-Face ahari kuko B-Face ajaragoye ariko je juste ahamubona mpagaze ndi hafi yahari kuko je ndamufitiye ivyemeza byose yuko ari ngaha n'umutipe araho yanyibiye akabangati Isaac munyaruke Buja Hit ndabemera nimutebe nawe urwo dukukirana kuno mwanya nimba ufise amakuru y'umuririmbyi urashobora kutubwira tukaza twiruka twe ntangorane turagerageza gukora uko tushoboye kose kugira mwese mukurikirana Buja Hit TV muryoherwe reka ndamutelefone kwa Allo Yeah. B-Face on the floor. Baba. Vite boss. Salama. Yana, uri he boss? Urinde. Isaac Classic Buja Hit TV. Je warungene. Yego naenda ukeneye mana naenda ukeneye sana kabisa na nishaka dutere story gato urabona we Buja Hit ugumudukwepa sana kandi si byiza wangu. Ndi kure cyane ko nsinzi ko twabonana bya. Uri hehe? Yo man. Kurukurankupira ko telefone man si byiza man. Oya sinamukubwire ko nabikunda kubwira yuko ndi kure y'umuhira. Hehe rero uri he? Munyakabiga. Munyakabiga. Koje bambwiye kuri mukinanira. Koje bambwiye kuri mukinanira boss. Inde kubari. Je n'umugenzi wawe nyene yambwiye ati ngo agodepoje n'umuduga nyene ahantu mukinanira ku musista ara. Oya kubeshe bana. Yambeshe. Basi mfate taxi ndagusange hiyo boss. Ukizama neko rero. Sa? Niba ari byihuta nta kibazo gushobora nabo. Unazingua kubera ko kwinjije programme mutindi. None ndagusangiye basi exactement. Mbwira aho ndagusanga boss. None wewe umbwiye ngo wahabonye none. Je nahabo niho ndi wanashima je ndi hanze. Sikia sasa. Yazo unanipigia simu umefika. Basi uri kurambesha nta soni wombesha umuntu nkanje vre. None mukubesha none tudataniye programme kubesha nje naliza. Okay, ni B-Face on the floor rero. Atukyatsi. Kubesha dafitaniye programme mba nakunda ariko yavyemeye yuko ari ngaha. Welcome rero tumurabe. Ise mkunda Buja Hit TV nkuko mbona rero twashitse aho B-Face bivuga yuko B-Face ari ngaha. B-Face ari ngaha ruzururi amazing ahantu hameze bien mu VIP ahantu hiburaye ukuntu uyo mustore ngo ari ngaha reka twudore. Nta kingirira inga. Allo. Mabuja ni sawa? Biragenda? Ego. Ni mpore. Ego. Je nitwa Isaac tuje tuva muri Buja Hit. Ego. Batubwiye yuko ari umuririmbyi ari ngaha yitwa ngo B-Face. B-Face uramuzi? Oya. Ariko ari ngaha majari kujya etage sinzi rero hari exactement gusa batubwiye yuko ari ngaha twamubona mwo mutubonera mwo mutronse. Mwebwe muvuye sinabamenya ariko. Turi Buja Hit TV nkuko twabibabwiye mu ntango je nitwa Isaac urumva twari tuje kurondera uyo muririmbyi ne kuri tuvugana. Birakunda?
nkamuronderera amahoro. oya namahoro no ubonye kamera vraiment ubona ko ari ingorane namahoro kwe ega biragoye nivyo birumvikana reka ndabe ko nomubona ko yoba yaryamye hamace ndabahinyisha. sawa murakoze urumva ngaha kirazira kwinjira uko nyene reka aho ntitwaba turaba security ukure. sawa iminota ingahe mawe? nk'iminota 2. okay sawa merci reka turindire ntacyo urumva batugiye ati turindire biveza ya niyoroshe man niyoroshe ndaki umusista araha reka turindire basi turabe yuko tuza kumubona mabuje sa mwambwiye mbeko yitwa nde? B-Face Boniface yavuye he? ajava n'umushitsi ari umudada ngo yaje kuraba ngaha umva n'umushitsi muririmbye ariko arazwe ariho apanze kunzu ya hariya hejuru. okay sawa merci turashobora kwinjira rero kwinjira nta kibazo kana muwajije. sa murakoze okay welcome murakoze mabuje aramaje rero twereke aho tudugira kuko ngaha nituhana hamenyereye nkuko mubona rero uruzu niho B-Face ari bivuga yuko ari kumwe n'umusista aho jewe mama no muzi B-Face jatankubita amakofi jewe Scott ingoma ni badukubita wihangana tuzugira aha hama cyo twinjira hari okay sawa merci aringa ariko menga ijwi giye ariko rivugira ngaha Odi Mama B-Face on the floor B-Face Vite man Fresh man. biragenda boss Safi. yo B-Face ariko raduhe Blaze banzu zimye ngani mu nzu y'umuntu man. ariko B-Face urumva Umuntu ne gutukamera umuntu we nimba wamamagaye ngo tuvugane sinarinzi kuri ufise n'umukameraman. hano ni heza ndakesere B-Face oya man mubwira izimye shamane nibihari azimye kamera vraiment none B-Face none ibintu bimenyereye B-Face none umaze gutembera sana B-Face bimenyereye none ngani iwanje none oya ariko jiba mesa izime kidogo basi B-Face oya vraiment ntutugirira uko B-Face ndo fresh ntutugirira uko vraiment wewe urabona kandi nta ngorane ndabona menga ni munteranye ariko banye n'inzu barahari barahari none umva nari kuba ndi ngaha jenye nata muntu turi kumwe wa musista ari bangiye ko ngaha ari umusista mwari kumwe ngaha ari man mnazingua sasa nabi urashavuye B-Face wumva bitwengeje kubwa wumva bitwengeje I'm sorry ariko rero kubera ko warumbeshe B-Face kuko uri bari hehe kubesha sije nabizanye man sije nabizanye nagize copie kore urumva gusa ikintu womenya ibintu nk'ibisi vyiza mu nzu y'umuntu none nk'ubu nawe oya man you sounding fake kabisa sawa ariko ntacyo urabona ko stop basi tubanze tuvugane basi urumva kwistopa naco ni ngorane B-Face none ndayimenye none wo kwitwara none ayimenya mu butugirire nabi friend kandi ushaka kuvugana nawe reka ndayimenye ndazi ko nwangize nabi kandi urazi ko wagize nabi kwinjira mu nzu y'umuntu utigeze usaba utegeze ariko twabisabiye uruhusha batwemereye sio fresh lakini none kuva abasiti hari hanze none bazi kamera ntibabitwemereye none nimba umusiti yemewe byanka erega je nigeze ambwira yuko muzanye kamera oya none ntoro telefone udafite kamera tukavugana Fero nibajije nibyo nagomije mu mutwe yuko tugire tuvugane nkuko nyene dora tuvugana sunanirete amadiri sawa ariko no munsi unanirete adiri izi no diri unanirete inawezekana birashoboka B-Face sasa kuna diri za kutangaza kwenye TV sasa kwa wapi diri si diri tu sio fresh ujahita nafuatiliwa na watu wengi sana ngao unashobora kuronka diri B-Face abe makenda yabone basi nakundi sa B-Face arebe ko tuvugana ntacyo B-Face reka ndabashimire cyane ariko ngaha B-Face je badumbwiye yuko ari umusto yaje ava hanze waje kuraba kandi ngo no bebe wawe ari he none muhamagara se turamutse muhamagara turamutse B-Face ndabigusabye none nturi umuntu w'umugabo
insaku ni iz'abagore insaku ni iz'abagore ariko bifese uriyemera dake ururutse ko kubera ko utambajije ati hari umujama wawe numvise w'umutipe yaje ngaha kukura yaje waje kuraba cyangwa ukambaza ni famille yawe wumvise nyine ikintu cya mbere wovuga ari umusista kubera batubwiye neza exactly kandi n'uwakuzanye muri taxi niyo yabitubwiye ati munyaruke Bujahid nuzenya Bface yagiye kuraba mu bebe wiwe bahora bavugana kuri WhatsApp umva ajava nimba ari muri Londres nimba ari muri Australia none hajya jewe programme zose mfashe no ndazibwira umu taximan oya numugenzi wawe murazinanye turazinanye mugani tuzinanye mu bintu byose mba ngiyemo ndamuhamagaye ati ntwara ariko shoka mwari mudada mwavuganya yumva kandi yaguha adresse yumva na adresse urumva kubera ari wakuzanye tuza kumenya adresse yaho ugiye none yumvise ijwi yo camenya ngo ni naka nimba bamuteye inkuru amajwi y'abantu arasa kandi urumva rero nta jwi ry'umukuzine canke ijwi rya tantine canke ijwi ry'umusheri amajwi yose nta ntushaka kucumenya ngo iri ni ijwi ry'umujyana ushaka tubwira yo ko atawuhari renga abantu bahari none ugira ngo numwe canke uyu mustowe musista yatwimisa shariro ongea vitu vingine bana tunaona shariro kuzingua sasa none yaza ubundi ho yaza mu ngahaye n'umusani ni uje gukoresha ikiganiro ariko arahari si umwe ne hariho n'abandi ni banga plaza none nibo bakuzanye oya ariko uje kuraba ibintu byatumye biza abo bihoze man abo bihoze wevugisha sawa reka basi tubyihoze Bface katuvuyaga ibindi basi ndabona ntushavure ko ushavuye ni atari ibirahuri je nshavuye ngigazo kweli Bface ndabona kuraba filme kenshi amafilme ukunda gukurikirana naya man ndabona kuraba filme hajya jewe kusanze ndakunda catch nuri kuraba movie hajya movie z'abazungu erega na catch ari gihe iba ari film ariko Bface genda kuravye mu maso menga washavuye vraiment I'm sorry nukuri niba washavuye none wewe nakubajije unabitwengeje sawa nibitwengije ariko sorry nasavye sorry vraiment babari bya tuvugane bien ube morale ukuntu je sindakumenyereye yuko naho no munsi nagiriye surprise nakubwiye ko giturumuka ariko sorry man fresh none tuzimana none ndazimana unsanzi wacu nanu uyu muja ariko kuzimana bashitse none biri mu karanga k'abarundi none araka abarundi none nk'ubuduhuriye muri ville wowe umbwira ngo nzimana muri ville umva nganda gusanze wowe wocengera duhuriye muri rompe ngo nzimana ifana no ndi muri salo haje okay tuvyihoze ntaco reka twe dupfane n'inyota yacu nabo ngaha babonye baci baranyika je nagumye ngaha kubera ko wewe ari je nakwitavye sinzi kuri kumwe n'umukameraman banyikiye umeze nguwa tu banyikiye umeze nguwa ntitwabisaba imbabazi nivyo nivyaye fresh none ni itegeko none kuba ngo vyaheza man urantegeka Bface ranyicu no muzi okay Bface ariko dukikana no muzi kuri Bujahid hari utuntu twinshi bakene kumenya iwawe Bface urazi kirundi sana ndi umurundi mu ndirimbo ziwawe barakunda kutubwira ngo urandikirwa sana indirimbo nivyo barafise droit yo kubivuga ariko ivyo bavuze byose ntibisigura ko biba ari ivyo okay Bface nukunda kwerekana relationship ya ndaguhaye nk'akarorero tutaraheza ico kintu uko yawagire winjire no mu bindi nk'ubu wewe nk'abantu bavuze yuko uri umupede iyo ni example bavuze nk'ubu nka wewe par exemple kuri umupede ubu urumva vyo bari ivyo rero canke ni ibintu bo babikeka gusa ni ibintu bo babikeka nuko bimeze rero ico bavuze cyose ni igitekerezo kubacu je ndiyandikira server yanje ira fonctiona neza cyane mu kubihano cuma subject ndakwandikira indirimbo right now duhimicano gato kuri Bujahid ya Bujahid duhimicano je sinza kuririmbira mu nzu y'abandi man reka guhara man muko murankwege asiyo fresh yo mananje turagowe none biboneka ko hari ibibazo byinshi taza kutwishura no munsi kubera twagusanze mu byishura ndashaka kuvyishura ariko mugabo kuririmba mu nzu y'abandi bocagira ngo umuntu yasaze barazi ko ndumuririmbye mugabo sinoce naduka man Bface ukunda kinyobwa ikihe sana akabia isongo akayeri whisky agafanta ji amazi je ntanzoganwa ndakunda amata sana ariko abarapera ijwi ryawe Bface ririmo voko ikaze sana ushaka kumbwira ko atana ikintu na kimwe ukoresha canke fege canke wapi kweli isabuni irashobora kwirabura ikazana ifuro ryera
ntibisigura yuko inspiration ari za telechargement oya umuntu ashaka kugira inspiration ziri naturelle atarinze ku droga kandi bikagenda fresh Bifes kenshi ashavuye abameze gute je nshavuye ngigazo kweli gute igazo ntiyizi nshavuye ngigazo cyangwa nkajugwiri ni giki kenshi uravye gikunda gutera gahinda Bifes ibiterana agahinda ni byinshi imani kuri inosi kuri wewe si kimwe canke n'ibishi bibiri ni byinshi cyane okay urabonye message kuri WhatsApp ntuyishuye ni message bimeze gute message zose ndazi nta message nimwe ntoronka nkiri nyishu wangu message izo zose nozishura kubera nuwa kwandikiye abakeneye inyishu rero inyishu nitegerezwa kuba nziza canke urumva wewe ukuyimvisemo bihuye n'ivyo bakubajije ni kuyishura bavuga ngo uri Yuda washatse kuvuga iki ngo rap Yuda yari umumesha nawe uri umumesha nanje muri rap ndumumesha ariko hari umurimbyi aheruka kuririmba bizowezo bandirimbye man ibama bandirimbye ariko wowe wavuze ati je ndondera umurapa kandi bizowezo wavuze ati umuntu je zo kwiyemera anyishure je nzosha ndamwandikira uyo munsi nyene indirimbo izoshira risohotse ni kubera iki utarabikora kandi mbona umenga mu ndirimbo ziba urakunda kudisinga sana inde bivuze bizowezo je no bazi ibindi byo bari vyiza ivyo ntavyo kwishura kubera sina muda hauna muda kwa hivyo hakuna niulize vitu vingine bana acha kuzingua Bifes kubera abantu barota ku murango je sigu yanje man umuntu arota ariko aratembera wewe ivyo wabibonye acha man bizowezo arota kumutaka man navuze mbazi ibindi okay ya ndirimbo yiwe indoto ati ariko arota kumutaga rero ndumva nivyo 50 ivyo wavye indoto gute utarayumva none abantu n'uwe ntururota ni example natanze abantu barota ku murango ni benshi sana okay Bifes kubera kudakunda gushira relationship yawe kuri social media kubera nakundana n'abasani canke n'abactrice je amakuru ufise nuko ngo ufise ngo ushobora gusohokana n'umukobwa yitwa Nikita wo kuri Buja FM munyesha amakuru nivyo niwe yabibabwiye ariko namakuru ariko aravugwa kandi arafitse n'ivyemezo yuko ngo hari abantu baguma babona amazing kireka cyane nibaza ati none ujya mudada nk'umudada waje kuraba ngaho no munsi agashira kurya mbufise banga hagiye buryo muri kumwe wese wabonye muri kumwe mu mukundana ya ariko nta ngorane ntacyo bitwara nese umukobwa narabipostinze ariko biravugwa none ivyo bavuga byose nakubajije we nk'ubavuze yuko uri umupede wowe cugenda uravuga ngo ego ngo nivyo man atrese ivyo ntabwo ari ivyo kandi ico nakubwira coco biramutse bishitse uriya n'umukobwa nanje nkaba umuhungu sivyo jewe sindi umupede man ugenda ubizi neza ivyo biramutse bibaye ni ibintu bitahuritse cyane ariko rero ibintu ntigeze mvuga sinibaza canke wewe ngo avuge sinibaza ko ari bo boce babituvugira ni nkuko ntabandi urumva none ntabandi urumva bavuze wo kuri RTNB canke kuri nderaga ko numvise umwe gusa ati ntabarimo aje maze kumva babiri uyu ari ngaha uyu mvakansienne hamwe n'uyo nta nubundi amani uzibaki Bisebanga ni benshi nani umva yuko guma wumva nabandi neje bazokubwira nabandi rero ubu rero tuzaje tureka no gutemberana n'abantu tureke kwicarana n'abantu tureke gusohokana n'abantu tureke kugira abagenzi turufite abakunzi benshi cyane jerega ndumurasta man je muza n'abantu bose nakubaje muri budget nta numwe urumva ko nari maze kuvyumva bimbwira navyo ngo hariho wo muri budget Michou Miracle merci numukobwa nawe nyene ariko kandi muvugana ni umukobwa bose turayaga nabo tuyaga bose naje sinoronga ndabakwiza mama nwandishagi okay uzotobora amatwi ryari kwa jina la Yesu turi kwambara Shenete nyene none Shenete ntuvyumva nyene ko ari Shenete Bifes azorimba gospel ryari namana iririmbye gospel urazica mu kirundi n'ubutumwa bwiza je ubutumwa bwiza namana butanze uheruka mu rusengero ryari namayo je Louange ya vendredi hamwe na dimanche sinigera nsiba n'umunsi warimo uri umukristo yemera ndi umukristo apana kwiyemera wiyemere hama bigushikane kuki umuntu ahubwo umukristo ahubwo yicisha bugufi niyemere umujambo uheruka gukoresha condom ryari ndugu yangu jewe
ibintu by'amakondomu ntubimbaza cyane kubera ivyo biri nibindi bintu bijanye n'umuziki wanje yeah. Ariko n'ubuzima abantu bakeneye kumenya uko mwebwe muri Kio cha jamii abantu barakeneye kumenya vyinshi kuri mwebwe mpaka tunatangaza vitu vya makondomu none si publicité kugira bamenye ati none iyo pibe yandishe none ya kondomu ariko kumenya ko ubikoresha ni byiza kuyikoresha ni lazima none je urayikoresha none sasa reka je sindi sugi none sugi oya ndamaze konja peti banga sije nabizanye vraiment banga izo kuri banga oya ntumbaze ubwira ubahakazi yo bimeze no munsi ateye inkuru koko ubahakazi gama nimugira ubahakazi mbwira ndakwandikira liste ndaguhe na numero yabo hamuzoheza ubahakazi okay bifese kweri kutambara single uje ndaje ndani nta single wambaye biravana n'uwo munsi ariko utubazo twawe mani ko turi bizarre ariko ushikubona isiringi ni panara twara yesuwe uri sutwa frame manake ubona iboka n'intuze utara ndiyango n'uvuze nashaka dutera inkuru turyoherwe twese pre fresh tu lakini niko anjaniranije n'ahandi hoje simura nishura ameze nkuko kawaida jura zikondo umurasta n'ibintu uri kurambaza nta n'umuntu heri bwabimbaza igufye amakondo mu govye bakobwa ciwe blaza je sindi sutwa okay sutwa ariko je kandi sindi perfect nuri su oya vraiment ndazi guhonja nawe nabizi urabizi aje bado pre ya nuri sawa binyemeze reka nduguya binyemeze bife nagicheka mwenyewe oya je ndaryohe ngiri kurabimbwira none nkubu ndakubaza urazi yuko wewe maze kukumva ko ibintu bitari biki wewe waje uvuga ko ibintu ngira bibiri bifese ngira bibiri bambwiye yuko ufise umugore amaze kuvyara gatandatu oya sivyo ngo niwe mushuhanya cyane none ibyo bifese aranyambitse ibara ku mutaga bene murango babona bifese mwarimwe banyambika kindi okay bifese dusozera kiyago cyacu cyamize cyagenze neza sana ariko dusozere ibibazo bibiri cyangwa bitatu none ikiganiro kirahetse waje kumaramariza mu nzu y'abandi kugira ngo tuyage iminota 10 oya dusozere ku kazi kawe rero je nshaka kumenya song ishasha yiwawe ishaka gusohoka vuba niyi song ishasha uko herwa gusohora indirimbo ngaha mu nyuma ngaha indirimbo ya icyo ndirimbo song my god video passport ya wewe ni kubera ufise identity nice tumutazi na passport challenge passport already sinzi ibintu byinshi cyane ati wowe baragutinya barapa wiyemera nasoke wewe uvyemera none ko bantinya aya kuko hari abamaze kukwishura kandi wase kubavuga ko babanyishiye bose urumva ntabonzi ushaka bashaka bajya nyene jewe mba nshaka nyene bashaka beriki turaperi tutarava muri pongire ndaduhe gasopo kwata mwanya mfise wo guharira n'amakopo atoboye hejuru no hasi kujya kwijipo naho noba ntekereza sinokwemera ko imicuko yose imerera ko amenyo kuko hari ibyo umuntu atokwemera gusabira ko buja hit mu sinsa kumane Antoine bifese song shash turinde ryari kuko ijya song yawe yasohotse voilà ni bien iracari shasha man video nta ni miss itanira sawa ariko indi tuyitege ryari cyangwa iyi passport bado nuravuga ntirava kuri hit imbwa yari yose byari bihumye tubigende tubitware bukebuke rega ninabikora nabi nawe uzosigara uramvuga wewe urumenyesha amakuru utanguzana n'insa kuza abakondo ngaha uzosigara uramvuga ngo akagahungu gakora ibintu muri desordre ni kazi no ibazi urumva rero nshaka mbe nkora ibintu byiza nyene bipanze ku murongo none bivese umwanya bivese ngo management manager ntimumvikana sana ni kuberiki umaze kumva ndi muri dukoranye nabangaye TMG kanabandi none hari abandi vuga abandi ngurazimvye none kuzimba ni icaha nagira nagaciro man nawe nukumeze ko uri muri entertainment wumve none shaka mbere rero nk'intuze nk'itomati zo ngaho oyi rero siniha agaciro sinihagarareko kuberiki utari muri rya concert ya hip hop hari ikibazo utari bwaheze rero kwinjiriza ibintu n'ibindi utarabiheza kandi rero ifa kuba pose umbaza uri pose nago haye uruhusha n'ubwo wansanze mu gahinga mu nzu y'abandi sivyo ndi pose vrai rekana n'ivyo bibindi rero ubanze uheze ibya mbere wari kuvuga ngo management yigira kabiri niya sawa ariko bivuga yuko management agutinya oya ntantinya wanashaka nta nababi uragara sana nta uragara sana bifeje none hari management zingaye mu Burundi hari label zinga
je nari nzi TMG nari ndimwo kandi ndayishimire kuvyo yanshikanye ko Imana ibahezagire sana gusa nyene urabizi yuko kuyaga hariho kudahuza canke guhuza byose bibaho nibo bonyene tumaze gukorana nta bandi ubundi yashaka kuza kukubera manager ibyo genda musabika byose nibiganiro mane sivyo nosabira kuri TV ariko turi kumwe ndabona arampa kontra nkayisoma ntayitahuye ndamubwira ati ntahuye amaze kuza bife amaze kuza ukabanga n'umwe vraiment okay je nizere yuko vuba cyane Bface agiye kuronka manager kandi muzokorana bien sana Bface je nukuri singorana man urabizi yuko nakubwiye yuko nikundira amata gusa ninwera ji ninwera n'amazi sawa dusozere akabazo kanyuma kubera iki utari kuri rya show ya hip hop kandi uri umurape show ya hip hop ya haro shirika yateguye ya hip hop harimo abaraperi benshi hip hop day sinzobonekamo kubera bo bishobora gukunda kubera hari ivyo twayaze tutahurije ko urumva umwe wese arafise drazi rero muri izo drazi anje hari ntibabikurikije hama rero nje bituma ntazobonekamo kandi sijeyo gusa harimo abaraperi benshi batari mu T-Max hari uwo wabonye kubera kumbera ataba mu Burundi ntari ngaha none okay uyo rero ni Bface yatubwiye byinshi cyane Bface akajambo kanyuma nako umuntu agiye gupfa ariko je ndacari muzima ahubwo akajambo ko gusozera ikiganiro akajambo ko gusozera inyishu zawe mu muraperi uriyemera sana utiyemera je musi bimwe nzokwizira bien rero na ash man none ni ibintu by'ishari no ni ibintu by'intambara ko ngene wishura yawe ni so kabisa oya kuyaga tu ntibisaba ibintu by'intambara ni kuyaga nyene duhuza nyene nka kujyana bigize sinigeze ndayajisa nabi nimba nashavuye bambabarire kweri Jesse komeze kubera je nshavurana gake urumva rero je no bashimira kweri gusa nkacenda nabakosora nimuzoze mwinjira mu nzu z'abandi umunsi umwe muzogira igiti nimuzokubitwa mutaza babakubise ko babitwemereye ntangorane je nabibemereye ariko je nabikwemereye wewe sinarinzi kuri kumwe n'ubundi muntu rero twihanganira byaheze hama rero shimire kandi n'abariko baradukurikirana nabihanganiriza insako kweri nishi ibibazo bitari bigwiriye kwishurwa kubera sindi umuntu wo ku expose ubuzima bwanje ku marezo social bijya byose wambajije sinariko vyishura ni kubera nakubashe gusa merci sana Bface yatwubashe sana kandi byagenze neza ikiyago cyari kiryoshe sana murabona ndarushiye akadugumba ka asha Bface ni atari as a classic kuri MIC behind the camera ni Scott so je na teacher ciao bye bye gira commentaire yawe gira share kino ganiro sana turonke view menshi ariko ko umutipe ni so sana murabona ko yaturyoheye sana urose link partage ku bandi kugira nabo baze bitwengere biryohere iyi ni Buja Hit ama story yose akaze yasanga Lokinene so ciao bye